Ndabaramukije bakunze muri ko muradukurikirana kumbonesha kure n'isamirizi agaseke nongeye kubaha ikaze mu kiganiro bategabiri wungura ubwenge. Uyu munsi benshi iyo bariko barayaga cyane cyane abaciye ku ntebe y'ishure urumva ko bacanga indimi cyane cyane bagacanga ururimi rw'ikirundi n'ururimi rw'igifaransa ukumva mu kiyago cabo bacanga indimi mvamahanga hamwe n'ururimi rw'ikirundi. Ati mbega iryo vanga ry'indimi ibyo bariva kuki mbega nta ngaruka mbi byo bifise haba ku rurimi rw'ikirundi nta ngaruka mbi byo bifise kugwaruka ruko ruraruka bikazotuma rukura rutazi ikirundi neza. Mbega aho kugwiki kugira ngo ururimi rw'ikirundi rureke gutegwa cyane n'izo zindi ndimi mvamahanga. Muntu mbere yo guca hirya no hino ivyo bibazo byose twatumiye umutumire w'iteka Napoleon Ahishakiye akaba ari umuhinga umwanditsi ndetse n'umusomyi w'ibitabo turamuhaye ikaze. Ego murakoze kumikaze ndishimye kuba hano ndishimiye ubutumire bw'insamirizi agaseke ngira nimbonesha kure ko ndazi ariko bariko barakurikirana amasanamu. Yego nongera nshimira n'abarundi atako batagira badahengeshanya barantibuca kugira ururimi rw'ikirundi rusubizwe iteka. Aho rero nshashimira by'umwihariko uruganda rw'iyandikiro ry'ibitabo edition gusoma nsanzwe ndongoye. Bogo twavuze tuti ikirundi kigizwe na bibiri, reka turabe uko aya mayagwa abantu babayemwo ko indimburo n'ibyo twandika ariko amayagwa n'ubuzima tubamwo. Reka kumbure uno munsi dufatiye mbere kugira tushobore kwandika ibintu bivugwa ahantu hariya ngira ni igikorwa kitoroshe ariko kandi gikunda kandi turashima intambwe kuri uno munsi tugezeho. Mbere ko twinjira mu kiganiro nyezina mbega twavuga ko Napoleon alindi Napoleon ni umurundi nico gikomeye gusumba ibindi. Umurundi nkuko abandi bose ari abarundi akunda ururimi rw'ikirundi akaba umuyobozi w'uruganda rw'iyandikiro y'ibitabo gusoma. Nk'urwo ruganda akaba yatanguye ariwe ajejwe ivy'inyandiko mu rurimi rw'ikirundi. None munsi rero ahanini mpagarariye inyandiko zo mu rurimi rw'ikirundi. Nkaba aho muri edition gusoma ihangiro rimwe nari mfise ko ari gukundisha abantu ikirundi no kwerekana ko ikirundi atari ururimi rukene nkuko abatari bake bavuga ngo ikirundi ni gikene yamara ari ururimi rwikwije ko barukeneye. No munsi umuntu arashobora kumwita umukene kubera ko muri icyo ukeneye atakiguhaye, ariko umuntu yafashe umwanya wo kurondera ikintu mu kirundi ndabizeza ko ibintu mu kirundi byose bihari bijanye n'Uburundi. Nibaza abatari bake bakunda gusoma vuba cyane tuzoshira hamwe igitabo hazotangura gusohoka iki gifaransa ko iyo ushaka ko umuntu amenya ikirundi ubanza kumwigisha amayagwa kandi amayagwa navuze n'ubuzima tubamwo. Mu buzima rero hari igitabo ngira kizosohoka vuba cyane mu gifaransa citwa Les Sagesses Paysannes ari mu kirundi ni ubuhinga kama bimwe abarundi byamye biraranga bamye bakora batabonye mu mashure. Ni kimwe mu bintu novuga no munsi twishimira ko twamaze kuzunguruka intara zose z'u Burundi turabona ubuhinga abantu batari bake bafise bashobora kwerekana kandi natwe dushobora kubona ko ari iteka abaho igihugu cacu na cyane cyane ko hari abantu biyumvira ko abarundi ari bitari bike badashoboye. Ari naco gituma none munsi ndakubwira no muri ico kirundi nyene hari ibintu twebwe nk'abarundi dushoboye abandi bantu batoshobora. Ngira bamaze gutembera no bahanga karorero hariho ikintu novuga ko ari kimwe mu njya ziranga nk'abarundi burya nk'uburobe ububamo kubamura n'ivyo abarundi naho ugenda ahandi nta kindi gihugu uzosanga basubamo. Mugabo uno munsi rero hari umwanditsi w'umudihamudiho kumbure ko bamenyereye kuvuga ngo nabarapere abadihamudiho ni bajya baririmbye bavugira ku mudiho bagira igaruka n'amajo hamagarana kugira kumbure baryosha ikiyago. Niwe yavuze ngo turi mu Burundi aho kuvuga igifaransa menga ni rugero rw'ubwenge. Oya namba sivyo, umuntu ubwenge ni karemano kandi abarundi twarimwe duciye ubwenge cyane turi ncabwenge kuko hari n'ibikorwa twamwe dukora byinshi byerekana
ko turi incabwenge twandusiko twitunganije dusiko tubayeho mu buzima bwose bw'igihugu ego ariko inyuma yuko igifaransa kumbure kiduteye muze ko kiduteye nuko igifaransa kitaje ku neza twese turabizi ni ururimi rwazanywe n'ubukoroni nuno munsi mvuga ni no kugitsimbataza cyane bisa n'ubukoroni kuko umuntu avuze nabi igifaransa uno munsi bamubona nk'ikijuju ariko umuntu avuze nabi kirundi bakabona menga nibisanzwe ukaba nkako jewe nibo ahubwo nonegura nocisha mwigisho cyane kuko umurundi yarakwiye kugira ikirundi nk'ikirango ntayigayezwa cerekana uruhara canke uburundi bwiwe ko iyo tuvuze uburundi abatari bake kumbure dutahura igihugu gusa ariko uburundi ni umugwi ugizwe n'ibintu byinshi tuvuze uburundi ni ibintu byinshi birundanije ahantu hamwe harimo abantu harimo ibintu ibiboneka n'ibitaboneka mw'ivyo bitaboneka vyumvikana ariko harimo ururimi rwacu harimo imico n'imigenzo uko akarorero kamwe nobaha uno munsi hamwe imico n'imigenzo yacu yose yofutanganywa ugasanga abantu twazanye imico y'ahantu kuko imico irakura kandi imico irapfa iyo rero igihugu gitaye umuco ico gihugu n'ikiba kikiri cakindi uno munsi arashobora kuza ngaha dufate nk'akarorero abahinde bagaca batuzanira imico yabo tuzokwisanga twabaye abahinde nk'uko wabibonye by'abanyamadini vyaje babarabu baraje baratugira abarabu uno munsi urabona hariho abarundi bambara nk'abarabu hariho abarundi basenga nk'abarabu hariho abarundi bafungura nk'abarabu ibintu byose ugasanga rero ku buryo bibandanyije ku murindi nk'ujya ku rugero rwose twosanga ata muntu w'umurundi akihari hariho ahubwo abarabu birabura hariho abazungu birabura kubera imico y'abo bantu yabaye imico y'abazungu kuko umuco ni ikintu kikwerekana aho uri hose umuco uboneka rero mu mwiza ni byiza rero ko tuba nk'amatara ashobora kumurikira uburundi kugira aho tugeze abantu badusome uburundi babudusomemo nibaza ko n'iri zina gusoma rero kumbure ari izina ritaje ko gusa kuko iyo umuntu asoma arakira kandi iyo wakiriye uratanga ko atabudatanga icyo adafise rero nagira ndarikire kumbure aba bantu ariko baradukurikirana kwitaho no kuzirikana kuko ngo ntawuraga atazirikanye twese rero turi ku rugendo kuko mu buzima n'urugendo utuganisha iyo tutazi uyu munsi hari uguha amazi n'uguha amata ariko hari n'uzo kuzika uwo nawe ntawuzi ariko ikikomeye gusumba unaguha amazi umubona nk'umuntu menga yaguhaye kuko ataca amaze uwaguhaye amata ushobora kubona ko yaguhembuye uwaguhaye inzoga ubona ko ari urukundo kumbe ariko arakwica ariko ni wafuzo guhamana na kuza abantu benshi iyo bariko barayaga yego nta majambo menshi ashika 10 ahera badasizemwo ururimi rw'igifaransa nk'akarorero aho uzawumva ngo vendredi nzogufona ndakweforma ivyerekeye ahandi aho twumva ko bacanze indimi zibiri zidasa mbiga nk'umwanditsi yumvise udakira vuba ubwa mbere nk'ivyumva jewe ndababara kandi ndababara cyane kuko ndi no mu bantu banashaka bashoboye kuvuga indimi zitandukanye ariko iyo ndiko ndavuga ururimi ubwo rwo rwose ndigora ntihagire amajambo nje kwitiza mu rundi rurimi kiretse iyo bikenewe naho sinzi ko yebonye kare ari ikintu navuze mu gifaransa nagize uko ndashiraho twamugina kuko simba ndakivuze kuko ndabishaka abarundi batari bake ururimi rwacu ntituha agaciro kuko bavuga bati nta na hamwe ngo urujana ngo nimuvugira ngaha gusa abandi nibabone ko kumbure ubwo rurimi gihe twoduha agaciro bishobora no kubaviramo inyungu z'amafaranga ururimi ni kimwe mu bishobora kudufasha kugwiza ubutunzi ngira ejo bundi mwari mwaje mu kiganiro muri gusoma twahaye abanditsi n'amenyesha makuru umwanditsi azokwandika igisomwa ciza haba mu rurimi rw'ikirundi cyangwa mu rw'igifaransa bazohabwa imiliyoni 5 mwumwe nk'ivyo biragoye ko ushobora kumva ko kwandika igisomwa mu rurimi kavukire mu gihe utagwitayeho nikimenyamenya je n'umundazi neza ko mu bisomwa byinshi tuzoronka uzosanga twarose iby'ifaransa gusumba iby'ikirundi nico gihe rero nakajyo keza natwe nyene turonse ko guhimiriza abantu kuzokwandika banandika mu rurimi kavukire kuko uyu munsi umuntu avuze ijambo nk'iryo naho bitaniye no kutitahura naho bitaniye no kutimenya naho bitaniye no kutikunda nk'umurundi kuko nawe utanga cyadafise
uno munsi izi nyigisho tariki 8 canke igenekerezo ry'umunani ukwezi kwa ruheshi uko umwaka utashe hari umunsi wahariwe gukunda Burundi. Nakaryo keza rero ko kumenya ko uku gukunda Burundi atari ivyo tuvuga gusa, atari ibintu dukwiye no gusigura mu gifaransa, uko uno munsi hari ibintu bitari bike ubisiguye mu rurimi rw'igifaransa uburiko urabirenganya, kuko hariho kumbure n'ibitari bike uzosanga no mu gifaransa tabirimo. Nkuko hari ibintu mu gifaransa umufaransa ashobora kukikubaza mu kirundi n'igiki navyo dufise. Nico gituma uno munsi tukivuga ko umuntu yambaye ipantaro ukumva ko wavuze ikirundi kubera izo pantaro si zacu. None umuzungu nawe mwaje ati yambaye imbega, azoca kubwira ngo yambaye ngo igitenge, kujya biti igitenge mu gifaransa kubera imbega si zabo. Uno munsi uri kuravuga twebwe turazi tuvuze ingoma, twaramenya tuti ingoma bisigura iki. Ingoma abatari bake kumbure bashobora kumva ingoma gusa tukabona amenga ni ikintu bakubita bavuza gusa, ariko ingoma ubwayo ifise indi siguro. Bavuga ko ari ikintu kigomye kidashobora kuva ahantu, ni ukuvuga ko aragasaho kabitsi ibanga ry'ubwami, ibanga ry'ubutwari, ibanga ry'intwaro, ibanga ry'umwami. Bavuga ko ari inda y'ingoma kuko bavuga ko wakari mu nda y'ingoma kamenywa niwe yikanye. Ni ukuvuga ikintu cyose coba kiri mu ngoma kimenywa n'umuntu azivyikana y'ingoma. N'amabanga y'ibwami kumbure yomenywe n'abanyamabanga b'ibwami canke abo mu nda y'ingoma, ni ukuvuga abo mu nda y'ibwami. Ariko uno munsi bishize mu gifaransa kumva ngo tamburo baba bashatse kwerekana ikintu cyose kivuga, ariko ingoma nicari ikimenyetso cyo kuvuga gusa. Nico tumona nuno munsi turashima ko kumbure ari kimwe mu birango ntayigayezo vyerekana Burundi, kuko ntako batagize ibindi bihugu biravuga ko navyo bifise ingoma, ariko biragorana ko umuntu avuze ingoma uno munsi atababonye Burundi. Iyo rero umuntu ariko aravuga indimi 2 3 4 5 zishizwe mu rurimi rumwe akavuga ko ariko aravuga ikirundi, je sindavyita ikirundi. Hari indimi nk'ibujumbura je numva twokwita nk'ikijumbura, ururimi bavuga ibujumbura gusa, kuko niki kirundi twe gusanga tuvuga je naragiye yoke nta ntara nimwe ntarajamo. N'umuntu arashobora kunyagisha dutanguye kuyaga, nkashobora kwibwira ntuye umuntu yoba akomoka mu ntara iriya. Ariko uno munsi ibujumbura umuntu muri ko muravugana ururimi ntashobora kuvuga rwaba ururimi abarundi bakoresha caba nico gifaransa, urumva ntaja kukivuga neza kuko aza kukivanga n'izindi ndimi. Caba nico cyongereza ntaja kukivuga neza, aza gusanga yashizemo amajambo yitije mu zindi ndimi. Caba nico giswahili ntaza kukivuga neza kuko uja gusanga avuze igiswahili kivanze n'izindi ndimi. Ikirundi coco namayobera nagahomera bunwa, turi mu kangaratete. Ubwanwa bwarapfutse umunwa no kubakenyezi ngira mutabwira, ngira ubwanwa bwarafite burafuka umunwa. Kubera iki? Ni mu kirongo cyo muvuga. Umuntu arashobora kuja imbere y'abantu akakwemeza ko kumbure ari we Murundi gusumba n'abandi. Nivyo namankunda kuvuga nti ukuba Murundi ntidukwiye kubivuga, dukwiye kubikora. Ukubikora nako ntituzobikora imbere y'abarundi, kuko ntitwabikora imbere y'abarundi bizovyara amacakubiri, bizovyara ukwiyemera. Usange uno munsi rero turiko turagirira nabi, ushaka kwereka umuntu ko menga uramusumbiza ku Murundi, oya sivyo bikenewe. Ahubwo mbega ujya muntu muhura wo mu kindi gihugu arakubona mu Burundi, ni kiye kintu uri kurakora kuri uno munsi kugira kubone mu Burundi. Urinze wiyumvira ikintu mu gifaransa, no munsi hari umuntu umubwiye igitigiri ukamubwira uti 2022 n'amajana 347, aca banza kuvyumvira mu gifaransa kugira aze gutahura byo kuri ivyo bamubwiye, mu gihe wewe nk'umurundi watiyeza kwiyumvira mu kirundi. Ariko ikibabaje sinzi abatari bake mwese kumura ariko badukurikirana, uzorabe kenshi indoto ziba muri iryo rurimi wiyumviramo, biragoye kurota mu gifaransa. Fumuroto umuzungu muri ko muraganira uvuga ikirundi nawe uvuga igifaransa, kubera ubwenge bwawe karemano uri mu kirundi. Ico rero ni ikintu cari gikwiye gufatwa nkama n'abantu bose. Twabwo tuti mbega ibi bintu ko tubikora ingaruka yavyo ni ya ingaruka yavyo iroroshe. Ingaruka yavyo iroroshe kuko abavuga ururimi rw'igifaransa bazokwama badusuzugura, kuko ururimi rwabo tuzofuta ruvuze nkabo.
bazomwatubona nk'abantu b'ibijuju kubera urwo rurimi tudashobora kuruvuga kuri urugero rugero rwabo. Bazobona tubona nk'abantu dufite kwiyumvira kuri hasi kuko twiyumvira mu rurimi atari rwacu. Biroshe cyane kwiyumvira mu rurimi rwawe gusumba kwiyumvira mu rurimi rw'abandi. Nivyo rero mvuga nti uno munsi mbega twebwe niba bimeze uko amakosha ahubwo tuyata kuri bandi. Mbega abavyeyi bacu harabakutse imoko kugira bavuge izo ndimi ku nguvu, harabakutse imoko kugira binjire mu masengero, harabakutse imoko kugira bahebe gukundana. Kuko iyo abarundi bariko baravuga ngo umuntu n'uwundi n'ubutumwa bariko baratahangana kuvuga ko umuntu n'uwundi no kuvuga n'umuntu ni iki kintu jewe gitumye mba umuntu ni bwa buntu mfise numva ko nshobora kugira ico ndagufashije wumva ko ushobora kugira ico mfashije ariko bijya byose byarabikuyeho barazana amafaranga kugira dutangure kugurana baratwereka ko umuntu ashobora kugurwa ko ubiravye uno munsi nta muntu yo kugira ko utomugura mu gihe uwo batari bake bavuga ko ari umwana w'Imana Yesu nawe berekana ko yaguzwe niba umwana w'Imana we yaraguzwe wo urinde utogurwa ariko mu gihe cyo gutahura kwacu nk'abarundi twari tuzi vy'ukuri ibintu bimeze uko ujya muntu akeneye ibiharage jewe ndabifise ndabimuha nanje nakeneye umuceri azowuma biragoye rero ko bijya bintu uno munsi bishobora kubaka urunganwe tworaga Uburundi mu myaka myinshi zoza tuvuge kurundi uzoba ariko nakubwiye umuco ni ikintu gikura umuco ni ikintu gipfa gerera imishi zopfa tuzokwisanga igihugu cuzuye abantu basinda bibazwa kubijanye n'imico n'imigenzo iranga abarundi na cyane cyane nk'umugenzo wo gufashanya wo kubabarana kuko umurindi turiko turajako numwe n'igihe umuntu azopfa abantu bazovuga ati none yapfuye mushaka habiki mu gihe twaba tuzi ko umuntu apfuye abantu bose bababara ari umunsi w'urubi bakajya ibidyazagu aho hambere bari ibidyazagu ingya zitagira umunyu iyo umuntu yapfuye mu guno munsi hari abantu bagenda ku kigandaro batwaye amanyama nukwinywera ibiyeri aratuvuye ku izo simenga niko twobisigura baranezerewe no kugenda kuri uwo muntu kumbure ni naho biva ko ugiye umenga ribagiranye kubera iki ntibagimuha agaciro ngo bavuge bati tuzofata umwanya twibuke wa muntu wacu yagenda nivyo rero novuga hanini ni vyiza kwitwararika ko ururimi ari kirango nasubirizwa ishobora kwerekana ko umuntu ari umurundi by'ukuri. Yego murakoze cyane nk'umwanditsi biga mwihweje iryo vangwa ry'indimi biga ntangaruka mbi mwamubonamwo haba ku rurimi rw'ikirundi cyane cyane ku mico n'imigenzo y'abarundi n'Uburundi. Ingaruka zirimwo kandi ingaruka zikomeye cyane kuko tuzobura abanditsi ubwa mbere tuzobura abanditsi bandika mu rurimi kavukire kandi ubiravye uno munsi bice byinshi kwijana by'abarundi sabavuga igifaransa sabavuga icongereza sabavuga igiswahili bavuga ururimi nyene turiko turakoresha ngaha mu kiganiro nico bituma namwe ibiganiro mu bikora mu rurimi rw'ikirundi kugira bishikira abarundi bizotugora rero gushikiriza ubutumwa abarundi guca mu bintu twandika mu gihe tutazoba dufite abanditsi benshi bashobora kwandika ikirundi bizotugora kandi igihe ururimi rw'ikirundi abantu bazoba barufata nk'uko menga n'ururimi ataco rumaze kuko batazonijukira gusoma ibitabu bizoba vyanditswe mu rurimi kavukire rw'ikirundi mu mico n'imigenzo n'ajyana bivuze ururimi rw'ikirundi rurigizwe n'indimburo n'amayago amayago rero ko ari yagize ubuzima bw'abantu mu gihe ururimi ruzazohabwa agaciro ngo ivyo bice byose byubahirizwe kandi bikingigwe abantu tubiyumbatire nk'ubumbatiye agatu vuga tuti akanagatu kagakiza agakiza kazokiza abarundi ururimi rwacu nigo rutugize kuko ivyo dukora byose bizotugora no kumenya kuko uno munsi rekanda guhakarorero mu mico n'imigenzo uno munsi hari abantu ushobora gusanga hari ingwara zivugwa n'imiti y'ikirundi bigoye ko umuntu yona umenya uno munsi hari umuntu atazi ko naho yogira igicurane icanda rishobora kumufasha mubwiye icanda we atanumva n'icyo arico ivyo rero urabona naha vyagiye kuko uno munsi terambere twe tubona menga no gukoresha aya telefone yaje no gukoresha no kunywa ibintu bikoze mu kunywera mu bintu biri mu bikoresho bitabora tubona ko menga twakwitekera mu masafuriya n'iryo terambere ariko isafuriya mbe yajya zitoboka zibazagiye erega twaziriye twazimaze twirira ivyuma uno munsi bamwe bavuga ngo kurya ivyuma kumva menga ni kwa guterura amaboko avyimbe ariko twe ivyuma turabijya twese ajya amasafuriya twirwamo niyo turabijya ariko inkono ntigeri inkono yaheze yarameneka basi yamaze kurara kubera ubushuhe
igasaduka abantu tukabona ko yasadutse mugo no munsi isafuriya iratoboka wewe waricumiye nk'ubugari uno munsi mu kuyoza uze gucukuba n'ikiyiko bijya vyuma bijaye turabijya urumva rero mu mico ngira nico tumubona no takiramba cyane hari ibintu byinshi uko kudafata nkama kutazirikana kuko ntawuraga icyo atazirikanye nabivuze mu kanya iyo rero tuba dufite ibintu tuzirikana tuvuga tuti iyi niyo mpamba twifuza kuzotekerera abazodukomokako ni byiza rero ko dutegura ururimi rw'ikirundi ngo turutegure nk'impamba imwe mu bigize imico n'imigenzo kugira abazodukomokako bazomenye bati hariho ururimi rw'abasokuruza yego murakoze cyane mbega ururimi rw'ikirundi twavuga ko rwatewe n'izindi ndimi b'amahanga cyangwa twavuga ko izo ndimi zamaze kwifatira koko ururimi rw'ikirundi iryo vangwa ry'indimi ryo riva ngaho iwacu hari amajambo usanga dukoresha mu kirundi yakomotse mu zindi ndimi atari make hariho nk'ibiribwa kumva umuntu ariko aravuga ikigori bivuye mu kidagi ivyo rero tumenye ukuntu ivyo bigori vyaje canke vyashitse mu Burundi biragoye kugira twemeze ko twebwe ururimi rwacu rutatewe rwaratewe by'ukuri uko reka ndagwakararo kakari hagufi umuzungu cyo kiva mu rundi rurimi bo baje muri Afrika y'ibihugu binini bavuga ko umuzungu ari mzee wa Mungu no kuvuga n'umuntu yubashe umutama mugabo w'Imana bisigura ko umuntu atari umuzungu atari umuntu w'Imana uri kurumva nk'ico kintu niho hanavuye uko mu Burundi ari bizunga mbere hano muri Kiliziya Katolika bakoresha ijambo Mungu mu misa zabo gushika mu myaka ya 80 niba nihenze na kabiri nkuko umwaka sinibuka neza ndashobora kuba nihenze biboneka ko bari bafite ikintu bashaka guha ko uno munsi umuntu bujagizwe n'amakuru umuntu akubwiye ko kugira werekane kuri inshabwenge uzovuga igifaransa biragoye ko uvuye ku ishure utazoza uvuga igifaransa gusa ngo abantu babone kuri inshabwenge narashimye ubushinganje bw'indero ni mu mashuri mato n'ayisumbuye n'ubushakashatsi mu kaminuza maze kumva ko hari igice cya kabiri cy'amashure ya kaminuza muri ENS ivyo mu gifaransa bitwa master y'ikirundi nk'icyo ni ikintu gikomeye cyane kumva ko hari umuntu ashobora no kuzogenda ahantu akavuga ati wewe waraje igice cya kabiri cy'amashure ya kaminuza ego wizibike nje nizi kirundi byerekana ko n'undi muntu kumbure atari umurundi ashobora gufata akanya k'igi kirundi kumba kakimenya mugabo uno munsi rero sijewe nk'umwanditsi no bivuga je nyene sidisiyo gusoma nzonyene ni igikorwa abarundi twese turarikiwe kumenya ko umuntu wese muzohura uri umwigisha wiwe w'ikirundi ntiturekereho ngo ururimi rwacu bagonone kuko si ururimi rw'umuntu burya n'ururimi rw'igihugu n'ururimi rwa twese yego murakoze cyane mbega nimba uno munsi abantu batari bake cyane abaciye ku ishuri badashobora kuyaga ikingo cy'umwanya munini badacishijemo urundi rurimi mbega nta ngaruka mbi kugwaruka bizotuma rukura rutamenya ikirundi neza ingaruka mbi kugwaruka ziruzuye cyane ntacu rero gufata intumbero reka ndabakarero kahagufi jewe ndasa umwana w'umuhungu yavukiye mu gisagara yavuga igiswahili gusa byari ibintu bitangaje kumva jewe mfihangiro yuko abantu bose bokunda ikirundi mugabo umwana wanje navyaye ukumva avuga igiswahili gusa none niba narashoboye gufata uyu mwana nkavuga nti va mu iki gisagara mu kiringo kingana uku genda ruguru niba ari kwa mawe canke kwa mushikanje wige ururimi rw'ikirundi uzogaruka ibujumbura ushobora kuvuga ururimi abandi 50 canke 100 babigize uko birashobora kuzotworohera kandi n'ikimenyamenya abarundi abavukiye mu gisagara bararyoherwa cyane iyo baduze iyo bakomoka bagasubirayo naho baba bagiye kuramutsa abari nakuru canke abari nasenge uko bavuga ngo bavuga ikirundi gusa bibereyeho ubuzima butagira ibishobisho ubuzima butari bwo kwigana umuntu arajya akajumbu agahimbagwa ko aronse cashira mu nda mu gihe ino umubanyi wawe akaranze ibimota inyama utaziriye menga wewe ugize ikindi kibazo urumva rero urabona ko uko kuvanga izo ndimi bituma abantu tuvanga imico ugasanga no musi umuntu sumurundi afite umuco ku ruhande rumwe n'umukongomani ku rundi ruhande n'umunyarwanda ku rundi ruhande acabona yoba nk'umutanzania hacabona ari umuzungu mu guheraheza ati genzo umushinwa
hama bibaye ngombwa nzoca nza ndaryama amasaha yo muri Australia kugira ijembe umuntu wo muri Australia. Urumva biba ari ibintu bigoye. Imico rero ururimi rwinjiranywe biroshe ko n'imico yinjirana. Ngiro no munsi urabibona ibintu bigenda birahinduka, ejo uzobona ibitari bike utaruzi mu mico. Kandi rero ko nabivuze ko umuntu agizwe n'amakuru kuko aho hambere n'umwigeme mu Burundi yambaye ipantaro byaba ari bibazo abantu bavuga tujya muntu yagoranye ntakiri wa wundi, ariko no munsi mu 2023 kwambara ipantaro nawe nyene urabibona ko yambariye ipantaro nta n'ikibazo ufise, nta ngorane ufise. Mugabo nkaho usubiza inyuma imyaka 20 wobona induru bo gutereye gusa kubera wambaye ipantaro aho uri kurarengana. Urumva rero nahacu kumenya mbega badukomoka ko bazoronka ayahe makuru ko umuntu agizwe n'amakuru. Niki twifuza ko abana bacu bazoba canke bazoba bafise mu mitwe yabo kugira batera imbere. Nahanje rero jewe nawe nuje ariko aradukurikirana kugira turabe ico dukoze mu kubogora ururimi twasigiye n'abakurambere bacu. Tubibutse ko turi mu kiganiro batagabiri ungura ubwenge aho twatumiye umutumire Napoleon Ahishakiye akaba ariko atuyagira byerekeye ururimi rw'ikirundi. Murakoze cyane. Imbere yuko turangiza mbega nakaye kajambo mwokongera ko cyane nk'impanuro mwoha abayaga bavanga indimi. Ariko abayaga ubwa mbere kuyaga nibaza ko ari guhana umwanya kugira muhana ijambo mushobore kugira ivyo muyaga. Ivyo byo kuravuga sinabayaga gusa bavanga izi ndimi. Hari imico myinshi, amajambo yo gukwa, imigigwa. Ushobora kumbwira ko wagiye gutwikurura abantu batatwikiranye. Biba bigoye urumva nitukira barundi kubera handi twabonye umuntu kugira werekane ko mukunda wifuza ko muzobana ugenda gufukama uno munsi abarundi murafuka biya ntaho twigeze tubibona kuva kera mu Burundi. Nta n'ikintu na kimwe igihari aho hambere kumbure niba ari n'uwo mukobwa agira je kuba kugwiwe kumbure agira je kurongorwa ego gusezera byane bibaho niba ari no gufashanya uno munsi nico kintu mbona gisuko cyahinduwe nivyo barafashanya naho barafashanya badabikora mu buryo aho hambere byakogwa. Urumva rero hageze ko ururimi gogo umuntu aruhindura avuga ibintu kwa vyumva ko mvuze kuvuga ivyo umuntu kwa vyumva no kuvuga nta gaciro bayahaye gwa rurimi rwiwe. Naho uno munsi umuntu avuga nabi kirundi abantu tubirenza ko urugwa amazi menga nta kintu kibaye ikirundi n'ururimi naho uruvuga na menga nta ngorane mu gihe tuzi ko rurafite ubwatuzo ijambo rirafite uko rivugwa rurafise indimburo umuntu arafise umuvugwa ashobora gukoresha mu byungane hariho umwanya hariho imivugire byose bishobora kwerekana inyubako y'ijambo canke ibyungane mu gihe umuntu ariko arishikiriza. Ariko ni kubera iki uno munsi tubibona nk'ibisanzwe na umuntu yoba ariko aravuga ikintu novuga gikomeye no gutahura ko twebwe ururimi rwacu ariko tugeze kuruharanira ni kimwe mu bijya iteka umurundi mu gihe twaba dufite ururimi twebwe ubwacu abantu batahura kandi bakubaha tukamenya tuti umurundi ururimi rwiwe ni kirundi umonye umurundi uzomureka kirundi yubaho. Notanga akaroro gato ko mu bihugu bibanye nko muri Tanzania na Kenya uno munsi bo ingwano bafise umwe n'ukwerekana ko ari bo bavyeyi b'igiswahili. Uno munsi umwe n'ukwerekana ko igiswahili ari go rurimi rukomeye gusumba izindi ndimi. Urabona baramaze kuvuga ko ari go rurimi rw'ubudandaji. Mbega uno munsi twebwe mu gihe umuntu wese aje mu Burundi yo bategerezwa kuvuga ikirundi kugira kumbure ashobore kuyaga n'abarundi bose yaba uje kuratira ijisho mu bibanza vy'iratiro bitari bike dufise kuko Uburundi burashagije yaba uje mu bindi bikorwa by'akazi akavuga ati kugira nzoshobore kuyaga n'abarundi bizonsaba ko mafise umurundi amfasha guhuza n'abarundi. Mbega n'abantu bangaye bazoba bariko bararumuzi uno munsi bavuga ko babuze ico bakora. Ivyo byose tuvyumvire ni kimwe mu bishobora kudufasha kugwiza umwimbo. Ikindi cya kabiri novuga ururimi turiko turanjanjwa ko uno munsi turiko turiyahura kuko ururimi rwacu ni rwagenda hakaba abantu bavuga urundi rurimi niba bavuga ikijumbura Uburundi bazohindura izina babwita ubujumbura. Wewe rero wabaye uri nk'umurundi uzobura umuntu atabayeho kuko amateka azandikwa hazogera igihe wibagiranwe abantu bavuga ati wari mu gihugu cyahe nari mu gihugu cyitwa Bujumbura. Ndabakororoka hafi aho hambere umuntu aje mu gisagara cya Bujumbura bavuga ko agiye kumukaza. Uno munsi mukaza gasigaye arakantu gatoya mu bigize igisagara cya Bujumbura. Ni kubera iki kumbure hari ibintu byaranga mukaza uno munsi bitagihari kuko byari byoroshe
ko igisagara ko caguka citwa Mukaza none kubera ko uno munsi Mukaza ari komine gusa uno munsi iki gisagara ca Bujumbura cyo abantu bavuga ururimi gusa hariho aho mu Buyenzi abatari bake bavuga ngo barashaka ko ngo habaho ngo n'ubwoko ngo bwitwa Abaswahili kubera bavuga igiswahili biragoye ngira ni ikintu gikomeye cyane kumva ko hari umuntu abona ko kuvuga ururimi atari kirundi ari ibintu yo kwishimira cyane mu gihe karanga muntu yiwe yanditse ko ari umurundi yategereza ko ari umuntu afite akaranga mutima k'ikirundi mwako karanga mutima k'ikirundi rero akaba ariho harimo n'imico n'imigenzo y'ikirundi akongera akaba ari umuntu avuga ikirundi by'ukuri bitari uko uyo muntu byose ndamufata nk'umurundi ko umuntu ndashobora kuronka ukurata ubwiza bw'igihugu cyawe umurundi udashobora kuturirimbira ururimbo ruhayagiza igihugu cyacu umurundi udashobora kumenya uko uharanira iteka ry'ururimi rwawe uko uharanira amateka yaranze igihugu cyawe none uno munsi tuvuge ko umariki abandi barundi biragoye kuko wewe urafise abazokomoka ko niba utarubaka canke niba utaratega iteka mu kugira ikibondo mbega ikibondo cawe witeguriye kuzokira giki kuko indero duhabwa niba ariyo tuzotanga aho turiko turaja si heza uno munsi niba bitagikunda ko twicarana n'abana ngo tubayagishe ergo uno munsi turi mu karanda kuko hari ibindi vyaje uno munsi haraje amatelefone haraje ibindi bintu vyinshi umwana wawe urashobora kumubwira ikintu mugabo nawe arafise ibindi yibonera nivyo niterambere turabere iterambere n'ibyo kudusubiza inyuma kuko nitwata imico nitwata akaranga nta kizoba kituranga kandi rero udafise ibikuranga burya wewe ubusa n'umuntu yapfuye ko burya nta n'umuntu bahambana akaranga mu udafise ikikuranga wewe ubusa n'umuntu yapfuye ariko yapfuye agenda urumva rero ubaye nk'igishungo canke igipfayongo byo bari ibintu bigoye cyane ni vyiza rero ko tuba abarundi nyabo mu mvugo no mu ngiro abarundi mu mvugo no mu ngiro ni wa murundi yumva ko iri ari tongo rya Nyaburunga dukwiye gusenyera ku mugozi umwe ngo turirinde n'ivyaryo mu birigize rero tuzokwirinda gute umunyamahanga azoza kutuvogera mu gihe tudafite ururimi tuduhuza ni gute tuzoyaga ivy'amabanga yacu mu gihe ivyo tuvuga vyose tubivuga mu ndimi abandi baca bumva ibanga rero ngo munda niko bavuga twavuze ko ingoma ari kintu cyane cerekana ibitwegerereza hamwe kumure ibanga abarundi twese dutangiye nkuko rero abarundi dufite amateka tugenga byari bikwiye ko n'imiburiburi ururimi rwacu rw'ikirundi ruba ikirango kiranga umurundi kuko nibi bavuga vy'ubwoko nibaza ko twese tuzi ko ubwoko ari umugwi w'abantu bakoraniye hamwe basangiye imico imigenzo ukubaho n'ururimi ni cyo tumona n'abarundi byo twese abarundi turi bamwe ibi by'amoko by'abahutu n'abatutsi n'abatwa kumbure birasuko byaje ntitwobirandira ko cyane kuko nta muntu afite ururimi rw'igitwa yovuga umuhutu n'umututsi atokumva nta mututsi afite ururimi rw'igitutsi yokumva umuhutu n'umutwa batokumva ariko twese nk'abarundi dusubiye ku mugozi umwe dusenyeye ku mugozi umwe dusubiye kumva ko ikintu gikomeye gusumba ibindi muri iki gihugu ari kumva ko umurundi ukabigendera ukumva ko wogenda imbere y'abandi bantu bakubajije ukumva wishimiye kwita umurundi imbere yabo ico nico gikenewe nico gishobora kuzotuma n'abazodukomoka ko bazosigarana igihugu cyitwa Burundi gifise abarundi kuko uno munsi urabona ivyo kwakira ingenzi byaraje mbega nihaza abashinwa umuriyoni muri za miliyoni 12 abo bose bagaca bavyara umwana umwe bazoba bavyaye abana bangahe abandi bana umuriyoni babaye miliyoni 2 abo bana nibagera kuvyara bazoba ari abantu miliyoni bagira bavyare nabase kumbure bongeye kuvyara undi mwana uzosanga inyuma y'imyaka 10 inyuma y'imyaka 30 uburundi busigaye buri ng'abashinwa kandi igishinwa nicyo kivuzo cyane bizotugora ko abantu basubira kutwita uburundi nuko rero twese dufate iki n'akazi katoroshe dutegerezwa gukora kugira dusubize iteka uburundi ikirundi imico n'imigenzo iranga umurundi ego nico numva nobwira bariko badukurikirana mu kurangiza mbega nakaye kantu akabirya Napoleon ayishakiye yisku wenyene akawundi akamuzi ikintu kuye kumenya abantu bose nta numwe akuzi wowe niwe wiyizi
ariko umuntu wese arafite uko kubona bivanye n'ivyo washatse kumenya ko ico nizi ko kumbura abandi batazi ndakunda cyane nka kwanka iyo nakunze urakunda cyane ndakunda cyane nka kwanka iyo nakunze ndinze ndakunda nkabijamwo kandi simashaka kubivamwo naho vyo ndababara urumva rero ndafite ibishobisho urukundo rurashobora kundiza mungu urumva sinoca ndirira aho bambona urumva ivyo nje ndabizi murakoze cyane yego karanje ndabashimire shimire bafashe akanya kudukurikirana shimire abarundi atako batariko baragira kugira ikirundi gisubizwe iteka imico n'imigenzo yirare mu mitima y'abarundi kumbure n'abanyamahanga baba mu Burundi bamenye ko ururimi rw'ikirundi ari ururimi rukenewe kugira babe mu Burundi nk'abarundi. Shimire namwe bwe mwese muri ko mwadukurikirana kumbonesha kure n'isamirizi agaseke kiganiro bategabiri kigarukiye ngaha naho butaha.